Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende Igisange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cane cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Abahutu bashika ku bihumbi 300 barishwe n'ubutegetsi bwa kapiteni Michel Micombero nk'uko bishikirizwa n'umugwi CVR. Naho yani makuru Akimana niko yagize Jean Noel yaragandaguwe nk'uko tubishikirizwa kuko ikiziga ciwe catowe. Ayo makuru no turaza kugaruka ko ku buryo bw'idonido. Turaza kugaruka ku yandi makuru kandi avuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yateye ivyatsi abasenyeri Gatolika banegura intege nke ngo z'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Muco musabwa mu kirundi suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Nido ry'amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avuga ko abahutu bashika ku bihumbi 300 bishwe n'ubutegetsi bwa kapiteni Michel Micombero nk'uko bishikirizwa n'umugwi CVR. Inama nshinga amateka ndetse n'inama nkenguzamateka zarakoranye hamwe ndetse kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 16 ruhesha uyu mwaka kugira ngo zihweze icegeranyo ntabanduka c'umugwi w'ukuri no kunywanisha abarundi CVR mu vyerekeye ihonyabwoko ryakorewe abahutu muri 72. Imbere kandi yo gushikiriza ico cegeranyo umukuru wa CVR Ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye yashikirije abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka ibitabo birenga 30 vyegeranyirijwemo ivyavuye mu matohoza yakozwe n'uwo mugwi nyene wa CVR nk'uko vyasiguwe. Ivyo bitabo kandi ngo vyerekana uko ihonyabwoko ryakorewe abo banyagihugu 1972 ryateguwe riratunganywa hanyuma ngo rishirwa no mu ngiro. Inyuma yo gutunganya ivyo bitabo amashinga amateka bakurikiranye ireresi yerekana uko CVR yakoze amatohoza yimbitse ku vyabaye muri ico gihe nyene. Mu cegeranyo yashikirije Ambasaderi Ndayicariye yavuze ko abahutu bashika ku bihumbi 300 aribo ngo bishwe ku butegetsi bwa kapiteni Michel Micombero. Yavuze kandi ko abo bantu bishwe hakoreshejwe uburyo butandukanye bw'ubwicanyi harimo kuraswa, kunyongwa n'imodoka ndetse n'izindi nini zitwara ibintu, gutekerwa mu magunira, gutwabwa mu misarane n'ubundi buryo bw'indengakamere bwateje akababaro gakomeye cane. Mu bishwe ahanini nk'uko CVR yabishikirije harimwo icabwenge, ni ukuvuga abadandaza, abihembeye Imana, abanyeshure, abasirikare, abajandarume n'abarimyi bari bazwi mu kibano kubera ibikorwa vyabo. Abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka bamaze kwihweza ireresi ndetse no gusoma ibiri muri ivyo bitabo bashimye akazi CVR yakoze mu gutohoza ayo mateka. Mu nyuma basohoye itangazo ryemeza icegeranyo c'ibikorwa vyaranguwe n'uwo mugwi ku bijanye n'ihonyabwoko ryakozwe muri 72. Naho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yateye ivyatsi abasenyeri Gatolike banegura cane intege nke z'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yaraye yishuye kw'itangazo rinegura cane intwaro yiwe abepiskopi Gatolike baheruka gusohora mu ntango za ruheshi uyu mwaka. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarateye ivyatsi iri tangazo, yongera ndetse atera ivyatsi n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yiyumvira nkabo. Ico bikoze ntabwo yigeze avuga ko abo bepiskopi batangaje ibinyoma. Evariste Ndayishimiye yiyamirije amajambo y'abepiskopi ejo haheze mu nama nkuru ya CNPS ijejwe gutegekaniriza kazoza abanyagihugu.
Evariste Ndayishimiye ryagiriza abo basenyeri ko ngo bishinga amajambo gusa ariko ntiberekane ibibazo cyangwa se ibikorwa birimwo inyishu zokemura ivyo bibazo. Umukuru w'igihugu c'Uburundi kandi Evariste Ndayishimiye yagiriza abasenyeri ashimitse ko kuba banegura intwaro yiwe ku bukene n'inzara bihanze abarundi ataco bivuze. Kubwiwe ngo ahubwo abona ko ngo narirya Gatolika ifise abayoboke benshi barenga ibice 70% by'abarundi, yaba ibamurikira ku nzira zobashikana kw'iterambere, uruhara rwabo ruba rugaragara. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'Uburundi kandi ngo ntiyumva ingene abasenyeri bidogera intwaro yiwe kandi mu bashonje harimwo abayoboke ba Katolike. Kubwa Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'Uburundi kandi akaba asaba abasenyeri ko bova mu majambo bakaja mu bikorwa. Izi nyishu za Ndayishimiye zerekana ko umukuru w'igihugu yamaze kwihebura. Ntibisanzwe ivyaraye bishikirijwe na perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ku kamo yaheruka guterwa n'abungere ba Katolike biramaramaje. Ico bikoze kandi ni ikimenyetso kitabesha ko Evariste Ndayishimiye yamaze kurengerwa, bikerekana ko atanyishu abarundi bamwitegako n'imwe. Abasenyeri Katolike barerekanye ukugene abarundi bahanzwe n'ikena canke ukuzimba kw'ivyankenerwa kubera ibiciro vyaduze cane mu gihe imishahara yoyo iguma ari yayindi. Kuba kandi kuri iki kibazo Ndayishimiye abona ko abasenyeri aribo bafise ububasha bwo kuzana igitoro n'ifumbire, bakongera kandi bakiga ahava uburyo bwo kuduza agashahara kabigisha, abaganga, abasirikare ndetse n'abandi batandukanye, vyerekana ko Uburundi butwarwa n'umukuru w'igihugu atakizi ico ajejwe. Haramaze kandi kurengerana ko Evariste Ndayishimiye atanga imihoho. Igikorwa c'amashirahamwe n'amashengero ni ukwigisha bakebura, si gufata ingingo mu by'ubutunzi bw'igihugu kuko ibwirizwa shingiro nta bubasha ribaha muri ico gikorwa. Ico gikorwa ni ica Ndayishimiye hamwe ndetse n'abashikiranganji yishiriyeho bamufasha. Abasenyeri baranateye ivyatsi ingendo y'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wa Evariste Ndayishimiye utoza intererano ku gahato abasanzwe atari abanywanyi bawo. Abasenyeri kandi barerekanye ko ari uguhonyangwa ibwirizwa shingiro ndetse na cane cane mu ngingo yaryo ya 25 ivuga ko imigambwe myinshi yemewe mu Burundi. Wa Evariste Ndayishimiye atahura ko abasenyeri aribo bazoja gutegeka Ndikuriyo n'imbonerakure ziwe guhagarika gutoza amafaranga abarundi ku gahato. Umukuru w'igihugu c'Uburundi aba yerekanye ko atari umukuru w'igihugu w'abarundi bose. Ndayishimiye ntatahura kandi ko amabanga ashinzwe yo kurongora igihugu adasigura ko abo arongoye baca bacika abagwanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Abungere baranateye akamo ku mpungenge bafise ku barundi baguma bagenda mu bindi bihugu fuite de cerveau kuronderayo ubuzima, mu gihe kandi aribo boteje imbere igihugu cabibarutse. Igituma kandi abo barundi barimwo n'abasoda b'igihugu bahereye hanze Evariste Ndayishimiye yarakizi, ariko kandi akabona ko abo basenyeri aribo bari bakwiye kugikemura. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye nk'uyu biraboneka ko asigaye ahimba ntacyo yimena, gushika naho yishura ibintu bicuritse ku kibazo vy'inkoramutima biraba igihugu c'Uburundi. Mu bihugu vyisoneye nk'uyu ntaba ashigaje n'amasaha acitwa perezida. Abasenyeri baranateye kandi akamo kubona haguma hatorwa ibiziga mu mihingo y'igihugu itandukanye, ariko ntihamenyekane abica abo bantu. Evariste Ndayishimiye we atahura ko abasenyeri aribo bazoza
iperereza n'imbonerakure kunyuruza abarundi bakaja kubica. Mbega dufite ko Ndayishimiye yoba yashatse kuvuga ko abasenyeri boba ari bo batuma imbonerakure kuniga abaseneri bakabatekera mu magunira bagata mu nzuzi? Evariste Ndayishimiye yoba yashatse kuvuga ko abasenyeri ari bo batuma Colonel Alfred Innocent Museremu gusogota umugeto wokeje mw'ivi rya Dogiteri Christophe Zahabu? Ivyo ni ibibazo abanyagihugu babandanya bibaza. Umukuru w'igihugu niwe akwiye kuvavanura n'ingendo yo kuvuga ibimuje mu mutwe byose, kuko hari ivyo avuga bigakura icubahiro ku gihugu nawe bigasiga bimusuzuguje. Abasenyeri Gatolike bakoze igikorwa cabo kandi bagikoze neza, kanatsinda nta na kimwe mu vyo bavuze Ndayishimiye yigeze abeshuza. Rero ni intahe twari twegeranyirijwe ivugaruka ku vyo umukuru w'igihugu c'Uburundi yoba ngo yaravuze ku basenyeri Gatolike. Ese ninde yagandaguye Akimana Nikoyagize Jean Noel? Akimana Nikoyagize Jean Noel ni umusore w'imyaka 30 avuka mu gisagara ca Bujumbura. Yaba ku Mutangano Avenue Musave numero 19. Jean Noel yarabuzwe irengero ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi ruhesha umwaka, hama abiwe baza kumutora ikiziga mu buruhukiro bw'ibitaro rwa Karedi kuwa kane igenekerezo rya 11 ruhesha umwaka. Kugeza ubu nta muco uriho kubamwishe. Akimana Nikoyagize Jean Noel yavuye muhira ku munsi w'Imana umunsi w'indwi igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa ruhesha umwaka isaha 9, avuga ko agiye muri konseri yabera muri hoteli Merveille Source du Nil. Ntawuzi ko yoba yarahashitseyo. Konseri yaheze isaha 4 z'ijoro, muhira bararindira ko ataha barabura. Bukeye kuwa mbere igenekerezo ry'umunani ruhesha umwaka niho umuryango watangura kurangisha uwabo uciye mu magurupe WhatsApp. Ku munsi wa gatatu igenekerezo ry'icumi niho umuryango waja kubaza mw'iperereza no mu busho butandukanye hose urabura. Kuwa kane igenekerezo rya 11 ruhesha umwaka umuryango wagiye kuronderera mu bitaro bitandukanye, niho bageze ku bitaro rwa Karedi bumva ko hari ikiziga kitamenyekanye cahazanywe kuwa mbere igenekerezo ry'umunani ruhesha umwaka. Bagiye kuraba mu buruhukiro basanga ni Akimana Nikoyagize Jean Noel. Aho kuri rwa Karedi ikiziga cari casanzwe cazanywe na chef de quartier Gituro mu Kamenge be na chef de zone Kamenge. Abo bavuga kandi ko bahamagawe n'abakenyezi babonye ico kiziga mu murima w'irengarenga muri Gituro mu Kamenge. Ikiziga cari cambaye ariko gicafuye, biboneka ko yoba yaragerageje kwigwanaho ashika ishati yari itabutse. Nta na hamwe yaboneka ko yakomeretse. Ikiziga nticagira ikintu na kimwe kiyiranga, nta telefone yari hafi. Chef de zone na chef de quartier babuze uwoba azi ico kiziga, nibo baciye bakijana mu bitaro rwa Karede. Kugeza ubu niho kikiri. Hari ikintu kimwe kitumvikana n'impamvu abo batwara batigeze basohora itangazo rivuga ko batoye ikiziga. Ariko kandi barasumvye abandi batwara batari bake baca bihutira guhamba ikiziga batoye, mbere bakanabuza abanyagihugu kubona ikiziga kiba catowe. Mu Burundi urose ikiziga c'uwawe ushimira Imana. Abaryango ba Akimana Nikoyagize Jean Noel bavuga ko bashimira Imana ko bashoboye kuronka ikiziga c'uwabo. Aho niho igihugu kigeze, benshi barabura ababo ntibanaronke ikiziga. Ubu bibaye gutyo babaho mu gahinda katigera gahera. Leta yo ica yiyumva nk'uko umengo nta n'ivyo yumvise. Inzego z'igihugu tuzoseba
nk'uko twama gukora ibishoboka byose ngo uwagandaguye Akimana niko yagize Jean Noel bamenyekane kandi bahanwe, yamara icizere cavyo ni gito cane. Turahojeje umuryango w'umuhisi Akimana niko yagize Jean Noel, Imana ihoze kandi ikomeze abo asize. Iyo rero niyo nkuru yariko iravugwa ku bijanye n'igandagurwa ry'umuhisi Jean Noel Akimana, niko yazanye aho kandi tukaba dukomeje abaryango wiwe kwihangana. Reka nshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza kuri ino saha turi dusozereye ngaha. Tuza gusubira n'ubundi makuru araza kubagezwa kuri ino chaîne yanyu ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibiko irabashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyanakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Mwibuke gufyonda suivre, peut-être na partager kugira ngo muze murabona notification zijanye n'amakuru mashasha tuza kuba tubanze gushira kuri ino chaîne yanyu ya YouTube ya Isange TV. Ndabashimiye, amakuru yacu yo nagasaga.